wabene igihugu nabo kubera ishavu bati batopfuma bari mu biharage bari kicaye mwene mba ko ariko mubatera umutima mubi ni twebwe nyene kandi abo bariko baravuga ngo ntituzokora ibyo ngo ubwo butazohatambitiza ngo bariko barasahura abo bantu bibaye mahera nabo bagenda bakora ibyo bintu by'ivyaha ibyo bintu by'amakawa kubera iki tukabacurika ayo mahera yose akabavamo hanyuma bakaduhereza bene gihugu ubu rero ribikawa ima icayi mugabo mwese uca muhora mwavuze ko iki umukuru w'igihugu ngo ibyo atazibonera ngo ntazohatambikiza hose ngo natwe tuzovyihorera maze turara siko mwavuze icayi carabuze amahera sivyo hariho abantu bahora bashora icayi bakagishora i Mombasa cyangwa n'ahandi hantu bitazwi na leta bagakora amafausse déclaration y'icayi cyashoboye kuboneka nko mu mwaka nko muri saison kumbe ayo mafausse déclaration bakoze nayo kugira ngo biriki icayi bo nyene baca bashora i Mombasa amahera yose bagaca bashira ku mifuko yabo twebwe turiko turavuga ngo turiko turavugira bene igihugu ntitubavugire nk'uko bitegerezwa nka twebwe twiko twategerezwa kuba nk'abo bantu kuko turababona turabazi abo bantu batubamwo koza tubadomani mu nama nshingamateka tukajya turikira umukuru w'igihugu tuzifata uyu none mwese urakora kaba kabize n'ingoma twese twari tuja muri speculation urumva none izoza bigende duturuna twebwe nyene mu majambo aha muri berbe hatwebwe serikira badutoye twagira kugira ngo cyo tumenyesha abene igihugu batuvuniye agagohe muri berbe baratuvuniye akagohe uko ibintu bimeze mugabo muko wa finance umugwi w'amama aje kubivuga twebwe ntacyo tuweza gudukoresha mu maraporo turaza nk'ubu tukabivuga hagati yacu washaka tukabaza n'ibibazo bike ariko hariho ama raison fondamentale amwamwe adaheza ngo aje hejuru amenyekane abene igihugu bashoboye kumenya bati koko turabona ingorane ari nagira ngo mvuge nti yaya maraporo bayaduhaye ubundi ni nka descente au niveau ya berbe baratuvuniye akagohe donc icyategerezwa kuba hateza kuba descente mugabo twebwe ko iyo descente kumbure byogora kugira ngo bikorwe ariko twahamagara umushikiranganji wa finance une question orale muri ibi tuba twarongeye raporo tubwire none ko haba tubwire yuko babonye izahabu gusa ibindi byose byagiye cyane nta bihari bakadusigurira neza kuko twebwe hano turiko turiyorohereza kontete n'ibyo batubwiye ibyo twashoboye gukurikira bike ariko turakeneye detail abene igihugu nabo bumve neza ibyo ari hariho jewe ikintu cama kiza ntumva neza ibyo ari
twebwe twaravuze tuti uburimyi n'ubworozi nibwo dushize imbere mu bintu bijyanye n'ibikorwa bya leta bishobora gutuma igihugu gitera imbere. Iby'ubutare babanze babishyire ku ruhande, tubanze tubishyire ku ruhande. Turakeneye ko muri BRD nimba tuvuga yuko uburimyi n'ubworozi bushoboye guteza imbere igihugu, muri BRD nibatubwire ikiva mu burimyi n'ubworozi ni ikihe. Inofomba yuko twebwe dusimbira kuri ngo w'izahabu. Izahabu ni izahabu, kandi izahabu ni nke. Mugabo 85% de la population tuba ngo dukeneye gutera imbere, kandi tukaba twarabyemeje ko uburimyi n'ubworozi duteza imbere. Nibatwereke qu'est-ce qui ne va pas ici, ikibura ni iki, quelles sont les données statistiques zo burimyi n'ubworozi, kugira ngo batwereke chaque mois baza batwati byagenze uku. Kuko nayo handi ho twe twarashize politike y'uburimyi n'ubworozi, ariko reyema atari byo turiko turashira mu ngiro, donc umuntu agaca yibaza ati none par rapport ya ressources de revenus mu gihugu, reka twebwe essentiellement ibyo dufise n'uburimyi n'ubworozi. Kuko navuze nti ibyo bindi bijanye n'amazahabu n'ibindi babanza babishyire ku ruhande, tubanze turabe uburimyi n'ubworozi comme source principale hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko nous sommes 85% ou plus turima tukorora, kandi abantu bana ko ariko barakora uko bashoboye. Mais où est le résultat? Voilà. Noneho tuvuge tuti habonetse izahabu, noneho izahabu batwereke bati izahabu yashoboye kuboneka, hari ibyo twayishoyemo, nimba ari ibintu by'imiti, nimba ari ibintu by'amakaribura, nimba ari ibintu by'ibiki, sawa. Mugabo ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi tubone resultat yayo, kuko ntibishoboka yuko twama dukora effort mu gihugu cyose. Effort ziko zirakorwa, abantu bariko barakora, mugabo igihugu turakora ikiko kirakorwa cyari cyo nacyo tubona. Hariho n'ikindi tuvuga tuti harimo ibintu bitumvikana. Iyo bavuze bati reka turabe ubutunzi bw'igihugu, ubwo butunzi bw'igihugu hano muri kino gihugu cy'u Burundi hariho un secteur iproduisa yago kurusha izindi zose, ariko atahantu na hamwe yanditse. Iyo secteur ijanye n'amatravo communautaire. None muri BRD les travaux communautaires bashaka kutuya ko atakivamo, bashaka kutubwira yuko iyo abantu bubaka ibitaro, bakubaka amashure, bakubaka ibinabiriya, bakubaka amabarabara, bakagira gute, none mu butunzi bw'igihugu aho nta kijamwo, nta cinjira. Cyo ni ikintu cya kabiri mu bintu ibyo bintu bibiri muri BRD. Nibatubwire mu burimyi n'ubworozi havamo iki, quel est le résultat, kugira ngo tumenye tuti nk'abene gihugu turabona ko turiko turakora kandi ari byiza. Cyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, turafise amaboko abarundi, kandi dukora byinshi cyane mu makomine, byinshi cyane. Ubu noneho bigiye kuba byinshi cyane kubera ko intara zose ugiye kuzibamo. None BRD batakitubwira, ntabwo muri ko murakora amakomande umenga ibyo bintu ntibibaho. Mugabo turumva yuko abenegihugu barakora impuzu, abenegihugu
bakagura urwagwa bakamererwa neza bakagira gute, ibyo bikamera n'ibigenda uko mu kirere, kandi ibyo nyene nibyo bigira richesse y'igihugu, ariko ntibivugwe. none nze bigire jewe ico mbona aha kuri ivyo bintu bibiri harakwiye question orale. Question orale ku mushikiranganji wa finance azoshaka aherekezwe n'abandi abona boza kugira ngo badusigure. Wa finance azoze ahitane n'abandi nka babiri cyangwa nka batatu ati twebwe turaje tubasigurire ibi byo muri berbe niraba la politique monétaire y'igihugu. None la politique monétaire y'igihugu idafise la base la base y'ivyo y'ibikoresho des outils ikorerako, none mwumva bica bigenda gute? Umengo iyo umuntu aravye hari ibintu by'amateori birimwo, mugabo twari dukeneye amateori, dukeneye la réalité, dukeneye le résultat, hapana manuzama, hapana majambo, dukeneye le résultat. Umwimbu turiko turakora ntibaduhe résultat, nta majambo dukeneye. Iyo turiko twubaka amashuri ni nguvu turiko turatanga, none izo nguvu zirimwo uzivunjiye mu mafaranga, amafaranga ngana gute ku buryo muri berbe nabo bashaka kutubwira bati erega mu gihugu tugiye kuraba nka chaque mois nk'ukwezi nk'uko batubwiye raporo bakadushyiramo nabo ivyo bintu bijanye n'amatravo communautaire, baca batubwira bati nta cadre legal. Ubu twasabye yuko cadre legal ijaho très rapidement, cadre legal y'amatravo communautaire ijeho, kuko nivyo bitwazo baca batubwira bati ntitubone ingene twobiharura. Ubu rero reka tuje haje cadre legal. Umukuru w'igihugu aramaze kuza yibutsa kenshi nanjye ubwaje naramwibutse kenshi ati none qu'est-ce qui ne va pas, ikidakorwa no kubera iki mu maministeri icyo gihe cyane cadre legal de travaux kitajaho, ikibura n'iki. Ubu rero nta sakangirizo intara yose zibako kare tuhakuru ari Ministre wa Finance babanze batubwiye ibyo bintu bibi kabisa. none batubwiye bati kuri ngo izahabu nyine n'irubabo, none nta kindi kintu cyakozwe, umenga nta kindi kintu dukora mu gihugu pe, hamwe ni mwibatse n'ukuntu abantu birirwa ku gikorwa, nta kindi kintu gikorwa hano twobonamwo ko resultat ntacyo. Muratuga ati inflation irabandanya, je nta nico numvamo, none inflation irabandanya kuva urundi ari inflation irabandanya, ejo tuzotahira barakora ntibaronke inyungu, ufate nko ku cyaro. Ntabwo ari byo. Jewe hariho evenema zimwe nagiye numva ziteye ubwoba. Wokumva uko mubivuze kwa mushinga amateka, wokumva umengo icyayi cyarabuze amahera. Sivyo, hariho abantu bahora bashora icyayi bakagishora i Mombasa cyangwa n'ahandi hantu bitazwi na leta, bagakora amafausse déclaration y'icyayi cyashoboye kuboneka nko muri saison. Kumbe ayo mafausse déclaration
bakoze naye kugira ngo bibikire icayi bo nyene baca bashora imomba z'amahera yose bagaca bashira ku mifuko yabo. Muriko murumva ibibazo. Ntabwo ari kuvuga yuko amahera y'icayi atabonetse ashikira mu mifuko y'abantu, ikawa uko nyene kugeza aho bahindagura baba bahindagura barongoye ibyo bintu byawundeka n'ibiki n'ibiki, kugeza aho baza batutumura abantu bamwe bamwe bagasanga ikawa yuzuye mu masitoke hano itigeze ishoka, kandi igihugu cyaratanze amahera, leta yaratanze amahera. None mwumva ibyo bintu ari biki? Twebwe turiko turavuga ngo turiko turavugira bene igihugu, ntitubavugire nk'uko bitegerezwa, ntitubavuge nk'uko bitegerezwa. Nka twebwe twiko twategerezwa kuba nk'abo bantu, kuko turababona turabazi, abo bantu batubamwo. Koza tubadoma mu nama nshingamateka tukajya turikira umukuru w'igihugu tuzifata uyu. None mwese murakora kaba kabize n'ingoma, twese twari tuja muri speculation, urumva none izoza bigende duturuna twebwe nyene mu majambo. Icyo kibazo ikindi cya kabiri, abo bantu biba ayo mahera, nabo bagenda bakora ibyo bintu by'ivyaha, ibyo bintu by'amakawa, kubera iki tukabacurika ayo mahera yose akabavamo, hanyuma bakaduhereza bene gihugu tuti ubu rero bikawa ima icayi. Mugabo mwese uca muhora mwavuze ko iki umukuru w'igihugu webwe atazibonera ngo ntazohatabikiza hose ngo natwe tuzovyihorera maze turara, siko mwavuze. Mugabo turiko tubahindukiza tuvuga ngo abenegihugu nabo kubera ishavu bati bazovuma barima ibiharage barya icayi. Mwene mba ko ariko mubatera umutima mubi, ni twebwe nyene. Kandi abo bariko baravuga ngo ntituzokora ibyo ngo ukwe mutazohatabikiza, nibo bariko barasahura, kandi murababona mugandi mubavuga ugacamba ngo umurundi ngo ntahandwa ku rurimi, wahandwa n'abahadwa y'inkawo nzi. Nimwumve donc d'une façon cyclique, un raisonnement cyclique. Basi nimubwire umukuru w'igihugu, twemere tubwire umukuru w'igihugu tutaba n'aba ariko bari ati icayi barakimaze, ikawa barayimaze, yoba tumva nawe ariko bari mu butare mbonye mwaje aratuma babacira ikojo basi. Yemwe bagumya abantu bashinga amateka, murago none nimutabavuga zeza bigeni tuza hano dusoma batuzanya amaraporo, none amaraporo tuzoyakoresha iki? Umushikiranganji yaza hano kugeza mu yabagiye ati erega hareko baramenaza ngo babice, kandi namwe nta nico mwavuze, mwarakoze mwari guhaguruka ahubwo mukavuga ati mushikane turagushyigikiye, ntabwo umuntu tubyo urashaka kugukorako. None mwese mwakiri mubona